nuko amahoro y'Imana bane namwe mwebwe muri ko murakurikirana Dikobu TV. Iyi nimbonesha kure yashizweho kugira ngo ikurikirane ibikorwa abarundi baba mu mahanga bariko barakora. Nuko mubandanye mugira subscribe ariko kandi musiga ama commentaire munagire na partage kugira ngo bino biganiro bishobore gushikira abantu benshi cyane. Kuri uno musi rero turi mu ndwi yahariwe diaspora, turi kumwe n'umutumire wacu hano kuri ekran zanyu muri ko muramubona, araza ku twidondora kugira ngo anatubwire abusanzwe abahehe ari hanze y'igihugu cy'u Burundi, ariko anatubwire abahehe ari ngaha mu Burundi. Je nitwa Penel Ndagijimana, reka ndamuha ikaze, karibu kuri Dikobu TV. Murakoze ku ijambo. Yego. Je nitwa John Duwimana, mba mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ville bita Las Vegas, muri leta ya Nevada, ni hafi ya California, ni entre California na Arizona. Hariya muri Las Vegas ubaye imyaka ingana gute? God, they never. Imyaka 29. Ndiyo. Umva navuye ino nkiri muto. Niyo nize navuye ino ndi muri dixième. Exatasi nayikoze nakoze ikibazo kimwe ndakonyoka. So maze ibihe bitari bike. Yego. Ngaha mu Burundi wari wagiye hari ivuye he ngaha mu Burundi? Tunakoresha intara za kera. Bujumbura rirari. Muri Bujumbura rirari. Jemva muri Bujumbura rirari. Bujumbura yagutse. Bujumbura yagutse. Yego. Turi mu ndwi yahariwe aba diaspora, ni indwi yashizweho na leta nkuko byanagenze ibikorwa ku munsi w'igihembwe cya 2029 mu Kakaro. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yaraje kugurura ivyo bikorwa, aho habuzwa amajambo menshi ndetse n'aba diaspora murashikiriza bimwe mu ntambamyi zituma umenga ibikorwa byanyu ntibigenda neza. Ngaha haravuzwe ibijanye n'igiturire, ariko kandi haranavugwa n'ibijanye n'ingene abantu bakora muri leta babafata. Wowe nk'umurundi asanzwe aba mu mahanga, nikihe kindi kintu ubona kiri intambamyi apare y'ivyo mwavuze? Kindi kiri intambamyi turetse ibiturire, turetse n'ingene babafata abantu bo muri leta cyangwa bafata ibintu byanyu, nikihe kindi mubona ari intambamyi? Intambamyi ni yuko iyuje witwa kuze gufasha igihugu, hariho changement de mentalité, hariho mentalité dukeneye guhindura nk'abarundi. Iyo uvuze changement de mentalité ngo abo ba diaspora nabo umva nk'uko umenga twe tuzokwama muri vya bindi. Ico kintu vraiment abarundi turakwiye guhindura. Kuba uri mu diaspora si kuvuga ko ni naco gituma tugaruka n'ahandi twogumyeyo, nuko dukunda igihugu kandi dushaka nabo twagishijemo nabo batera imbere. Twaragiriwe Imana ubuntu turagenda muga ko turashaka kugaruka. Rero gacu usanga rero hariho ingorane yuko abantu mentalite z'abantu kusanga ntibariko barahinduka, bashaka kuguma muri bya bindi. Iyo uvuze iki kintu gikeneye guhinduka usanga bariko barakuraba nabi. Rero turiko turanaronka ntibakwakira nabo muba muvukana, ntibakwakira neza kuko bateza kukwakira. Umenga wewe hari amakosa wakoze kuba waragiye, mugabo wakwifuza kugaruka kugira ngo ubwo bumenyi wasumye hanze ibyo bintu waro bigaruke ubusangire na bene Burundi na bene wanyu. Ego, watubwiye ko maze imyaka 29 hari uri kurayiyumvira si imyaka mike wavuze ico gihe none musi n'umudamu abandi nabo n'abapapa ni baserungu. Mugabo turumva yuko ukivuga ururimi rw'ikirundi, byo byagenze gute kugira ngo bandanye kuvuga ikirundi mu gihe hariho bamwe indwi zibiri gusa vuye ngaha bayamaze kugira? Ntakubesha byamfasha umwaka. Jewe n'ubu no kugira yuko mu byo nandika amadokima y'wanje nandika mu Congereza, sinayandika mu Kirundi. Mugabo Faransa ndashaka kugisoma, Kirundi na cyane ndakandika nabi, naho ndakivuga ndumugo ndashiramo. Narigeze kuza igihe kimwe ntari capable yo kuvuga no ndakivuga nabi, ahanda ngo ashaka no Burundi kweri. So bivane yukunda igihugu, yukunda Burundi bwawe, ururimi wavuze imyaka 10-15 ntiruzimira uko nyene.
namba haba namba ntibuzimira uko nyine rero uragerageza ukagaruka ukimenyereza n'abantu ukaraba n'abantu muvugana mugabe yindi ngorane dufise ni yuko niyo ubwo rurimi ruvuga utaruvuga ukagerageza gukominika mu rurimi wumva abantu baca kugira ngo nawe kumbe ni go rurimi umenyeye gukominika mugani baza ndagerageza namaze umwaka hano abatabona ashikino bakabona bibagoye bagiye bamaze umwaka imyaka 2 3 5 10 icyo ukora ni kugaruka ukazishikira mu muryango abagenzi hamukaraba nabo bagenzi bakwata gutwenga kuko mu gihe batakwankuraje kukivuga uracibagira completely ururimi rwibagira completely mugabo usanga ukivuga nabi ubwo rurimi ruvuga nabi ego imyaka 29 simike muriyumvira kuzotaha burundu kugira ngo mufashe uburundi mu iterambere canke uwo mugambi ntawo murashiraho mwebwe nka John Duwimana urahari gusangira ngo no wishura mu nguze zibiri zimwe ni za investissement ndiko ndagira i Burundi izindi nazo ni uko hageze je ndarusha hageze gutaha iyi investissement nshaka kugira mu Burundi ni comme retraite ejo son excellence yaravuze ibintu byo kura patria ubutunzi ifise hariya sinshobora ubwo ari bwo bwose uko bungana ishobora kubyikorera ngo ndabuzane igihugu nikinyemerera mugabo ugize sote ya investissement biroroshe kugira tubizana muri sote ya investissement hari umugambi mufise mushaka gukorera ngaha mu Burundi canke hari niyo mufise mwamaze gutangura gukorera ngaha mu Burundi je ndafise umugambi wa technology ko ndi muri technology wa 5G connexion ya 5G kuraza mu Burundi reka tureke guhendana biravugwa ko ihari ijya na 4 nta yihari na 3 ntinakwiye tureke guhendana mugabo ikidutangaza nuko nk'abantu tubaye hanze dushobora kumanika pancarte ya 5G ahandi ho ni cream 5G itahari ushobora guclaiminga yuko ufise ibi nibi ndagurisha ibi nibi utabifise ndabizi ko baza kunyirukako ni normal mugabo biravugwa kuko tutabivuze nta bazobivuga so urumva rero development y'igihugu ni internet ni communication ku buryo bavuga yuko igihugu gifise internet ikwiye kiduga kuva kuri 3% à 12% ya development rero rero naje kugira ngo systema yo muri technology mu 5G mugabo maze umwaka hano ibyo bintu ntiberaba realize kubera zangorane bavuga zo kuntu abantu batwakira batatworohereza mugabo baratubwira ni muzana ama investissement mugabo batworohereza kugira izo investissement zibere realize kugira ngo dutange ko kazi katezwa gutanga ko leta nizo wakazi bose leta nizo kwemployinga abantu bose aba privé nibo bazogira nibo bazoho ubuzi abantu benshi ni nakamunya bakihotera nk'umuntu yaje ku investisa mu bijanye na connection kavuga ati jewe ngomba kugushiraho 5e generation mugabo maze umwaka wose ngaha ariko ibintu nibiriko biragenda neza nakaye kamahotera je mbona bariko baravuga ibintu bya patriotisme hajya muri ruze gukunda igihugu kuko patriotisme si drapo gusa wambara nuko ubona yuko iyo bigoye utiruka hanje ndakubwiye ko maze umwaka hano ndiko ndarondera ikintu ushaka gukora kandi natanze byose mu kuvuga ko narishe licence ndasinya contrat de concession ndaronka fréquence hama nkaba ndindiye ubukaratasi rumwe kugira wewe na wewe nujya munyagihugu w'icendazuru aronke connection muga nkaba maze umwaka ntararonka ubukaratasi ntacyo noronka nobwira abandi nobahanwa nobereka iki kuko nije nayo kuza kubabwira teba muzani Burundi birashoboka muga nk'ubu
ko ndadawuta ndagira amadawuti udapte kuva hariya ugaruke kuva hariya bwira umuntu nk'umuntu wombaza ati jo none natwe tuje shika ati gumiyo rindira gato ndabe ko nanje hari cyo hinduka bicahinduka kuko benshi abufise benshi bashaka jewe ndabaciriye inzira ya investissement zavyo zoshobora kuko ndabaha internet barashobora no kubikorera ngaha bari hariya jewe nzoba nk'umuti wabo kuko iyo internet ibonetse irasorovinga ibintu byinshi cyane uyo muvuduko wa internet uri normal nk'ibindi bihugu nka za Kenya za Tanzania za Uganda n'ibindi bihugu uwo muvuduko ubonetse tuzokora byinshi wowe uzokora akazi ko hanze uri ngaha harakunze kuvugwa yuko hari abantu bamwe bahabwa impusha zo gukora ibintu mugabo mu nyuma babitanguye bakaca babiheba icyo kintu boba barakikubwiye cyangwa nawe umaze kucyumva no jewe iyo bimbare nabwiye ati nimumpe umwaka ugerageze nimwabona binaniye munyakiyo ntuze iyo lisansi nta bindi abaza babesha bazokwamaho hanyambika buragahunze ababesha no muri diaspora batubwira ko turabaye isiko turabaki umwe babiri babikoze sitadire ko ibivuga yuko diaspora yose arabaye isiko canka arabantuze hama hariho abagizi ba nabi hama hariho abantu babagizi ba nabi bashaka gusambura igihugu boho baranahari bari hanze bari ndani bama bahari mugabo abakora ibintu byiza bama bahari jewe sindi umuhinga cyane mu bijyanye na tekinoloji ariko nagomba udushyire ku mayange bigenda gute umuntu avuge ko afise 5G hanyuma aca atanga 2G bigume bifunkisiona bigenda gute imivuduko bayikarikira gute kumbure kugira ngo bashobore kumentana bavuga ati twebwe dutanga 5G umwanya bace batanga DG ni DG 3G ni 3G 4G ni 4G okay icyo wamenya cyo ubu hariho hamaze kuba generation zibiri hariho generation ya mbere ND3 yoyo iramaze guhera mbwa twe turacyari mu yaheze ubu twaratangiye 4 na 5 muri Etats-Unis tuko turapirata 6 okay twe tukiri muri 3 donko bamaze kudusimba generation zingahe zitatu so tuzoshikaho ryari so rero kujya wandika software cyangwa ukandika message kaca muri telefone niko nabo ba program remember ukoresha telefone yabo ukoresha network yabo ivyo bandika muri mu server yabo cyo mu mantuze yabo ivyo biza muri iyo telefone yabo rero barashobora kwandika ko ari 5G muga jewe nava hanze nzanye telefone yanje yandika correct network kuko nta rusha afite bwo kuyiprogram urumva nico gituma rero wewe umbare ko ufise 5G naze nkaza nkakubwira ko atagihari ukambira ko ufise 4G nkakubwira ko atagihari uva bariko baraduhuvya jewe wanje mvuze wewe ntuvyumvirize kuko wewe ivyo ubona ivyo umenyereye ni ivyo nyene rero no kuvuga yuko baratubesha uretse ibyo bitagenda neza uramaze umwaka wose ngaha mu Burundi watubwiye na projet yakuzanye nta byiza ushima hano mu Burundi nabyo uvuga ati vraiment Burundi kuri kano kanya ibi nibi Burundi n'ahantu ho kwinvestisa ugiye kuraba mu bihe tugiyemo Burundi niyo investissement ya mbere yaba technology agriculture yaba transport n'ahantu heza ho kuza kwemeza gisigaye nuko leta bitworohereza kandi katunyarikiriza ubuho numviseho hariho politique nationale ya diaspora ubu tugiye kurondera ukuntu uzanye umutahe haba komite canke haba biro igutwarira iyo projet kurabi iyo projet hama ikayitwara kuri ushika kuri signature hama ugakora ejo nanye n'ikibahiro yarabivuze yuko mu hariya muri Ntare House hakenewe yo biro ya diaspora kandi agiye kubishyira so kubera ivyo rero turanezerewe kandi turizeye ko bizoshoboka kandi bizokorosha n'abandi bandisisere kugira ngo baje benshi bazoza mugabo twebwe abapenier tubatanguriye
twebwe dutanguye nitwe tuzobabara kurusha kuko turiko ni nko guca ahantu ibarabara ritaraca nubwo haciye barabara ryaciye wewe birakorohera n'ubuvutse ari umwana mukuru cyo kimwe n'umwana muherereye urumva biratandukanye rero twibaza yuko dufise support ya son excellence jewe naranezerewe kubona dutanguye iryandwi yahariwe abadiaspora tukagira ijya mbona kazoza lo Cesar 20 amina kijya n'ikintu absolument kubona yaje kudushigikira ajya amasaha yose iminsi ibiri kwirikirana kijya cerekana yuko abaduha ikibanza gihambaye muri development y'igihugu ibyo turamushimira kandi nta mu diaspora n'umwe atabikenguruka kubera ico so turamushimira kandi hari ibintu byinshi yatwemereye ahubwo nuko tumwishuza kuko afise byinshi ahubwo nuko twebwe tubandanya twishuza kugira ngo ibyo yatwemereye bijye mu ngiro natwe ibyo twemeye tubishire mu ngiro ntimuyaga amasigara cicara hari abadiaspora uno munsi batazi inondwi yahariwe abadiaspora ngaho wewe uyirimo kandi kumbuye sinijya mbere uyijemo ni nyungu yahe uronka iyo uje muri inondwi yahariwe mu diaspora ariko kandi uhombiki nakahe kamotera abatayitabira bwa mbere ntaco ndonka ico ndonka ni inyungu z'uko mbona nza kuraba ibikenewe mu gihugu kandi nkamenya nico noterera inyungu ni uko ngenda guhura n'abandi ba diaspora baba mu bindi bihugu bitandukanye ndakunda kuvoyaja mu bihugu bitandukanye urumva nk'ubu nabonye abo muri Australia abo muri Chine abo muri Europe n'abo muri Afrika za South Africa za Mozambique za Uganda za Kenya abo bose ndiko ndavoyaja nzomenya uwo ni referendum ndazi mu president kuko dufise president w'igihugu cyose giserukira diaspora abo ndabazi nzobakunda kandi bizonyorohera kugira ngo voyage iyo nkeneye kuza so ubutaje yahomvye nakahe kamomutero no mutera yuko diaspora ya 2026 nukuri yo kwinanata nagire savings utangura uno munsi Azosubira 2026 muri juillet amayera birabi cyangwa amadolari abirabi nahajyo bidolari rimwe nzofu mugura itike kuntuze kwideni bizoshoboka kandi noneho ubishatse byose birashoboka ego sinzi ko hari icyo wokongera ko ku bantu bariko baradukurikirana hariya kuri Dikobu TV canke dushimira byose umwanya n'uwawe je ico nosaba ubwa mbere ni gusaba ko Sebarundi yoshira ku kintu ntabindi bakamuhugura uruhusha kubwira mwene gihugu n'uw'icendajuru n'uw'imakebuko n'uwo gutanyerera aronke ya connection kuko digitalisation izobaho tutari muri 4-5G ivyo byo tube turavyibagira nitwaba tugifise internet ngiyo dufise yanse gukora muri ibi bikorwa jewe ntuze yanje yari yuko tuja muri diaspora ya 2025 dufise network nkora imeze neza iyo 5G ihari mugabo ntibyashobotse ariko twashaka gusaba niba nyene cyubahiro akwirikirana Dikobu TV nukuri usanga hari no muri protocole yiwa bakurikirana Dikobu TV uwo wese yoba ashobora kumushikira akwirikirana Dikobu TV amusabe adushire ku TV kuko twarakwije ibisabwa n'amategeko twarasinye contrat de concession turafise na fréquence de travail yo gukora mu kibuze gusa nuko aduha ya lisansi kugira ngo twopere uno munsi kibazo cengira c'amatsiko hari habiyumvira turafise imihora itandukanye ngaha mu Burundi eske wewe uzokora nk'umuhora cyangwa uzokora nkuko tubona Starlink kugira bumve ingene bimeze hari n'ubundi Murundi yari yavumbuye hariya Igitega Kasapa aravuga ati nanjye nzozana n'amakarte connection nyene bizogenda gutyo nyene abantu bumve ko wewe n'uronka iyo lisansi uzokora gute uzofise umuhora cyangwa uzofise kundi kuntu bikora ni internet je ni mobile
mobile wifi ni ukuvuga yuko ni mobile wifi mobile ni ukuvuga twebwe ahantu tukuvura hose uzoba ufise iyo wifi ni ukuvuga iyo telefone yawe izoba ari computer uzokwini connect aho uri hose naco gituma twibaza yuko amazone amakomine n'amaprovince azoba capable kuko hari amaprovince ari mu kinogo adashobora gushikira ayo kubera ukuntu twavyoruganije nayo nyene azoshikira izo wifi muzogira ama antenne canke hazoba ari ahantu ari ama antenne n'ama point d'axe ama antenne n'ama point d'axe ko antenne yose izogira apeke niba tutihenze 35 45 km d'oreille kuvuga iri ngaha izoshika puisque kuri nunze izorenga mu cibitoke urumva vorozwazo so kubera ico hanyuma munsi mu masoko nibike tuzogira ivyo bita ama point d'axe nukuvuga wowe aho uzoca hose nk'ubu ntushobora kuronka connection uvuye ngaha gushika Gitega twitwa ko twari dufise hariho fibre optique muga ntitwiconnect urashika ahantu kabura urumva so ama fibre optique ntazoshika mu mazone n'amakomine ayo mahera ntitwoyaronka no muri Amerika siko bikomwe mugabo bo bagira bigire gutyo mugabo kubera twebwe tutararonka ayo mahera yo kwendesisa ngana gutyo nayo mafibre optique yama fibre optique iyi situation yacu yo kuconnecta via antenne gutanga wifi mobile ni ya mbere nukuvuga yuko wifi yacu imeze nk'aka kantu aka kazu ni antenne igira gutya wewe uri munsi y'iyi umbrella aha dukuvuringa uzoronka connection donc ni fou iri ni 195 download na 65 upload so ni vitesse mugabo ico dusaba nuko hazoba hariho guidelines y'ingene dukoresha kugira ntitwabize network urumva so hari abantu babiza uze iyi network iyo bayikoresheje hariho imihora myinshi abo bagira ivyabo natwe tuzogira ibyacu ni concurrence en fait ni concurrence kugira ngo ibiciro bice bigabanuka tubaye benshi ibiciro biragabanuka muga tube benshi dukore vyiza aho nyene tuje ku biciro abantu bazoriha ku kwezi canke bazogura amabando canke bizogenda gute no ni nko kugura ivyo byantuze vya yandi masosiyete je nzo kugurisha ko mega z'umunsi zindwi z'ukwezi ku kwezi ushaka ukwezi tuguhanuze rutero nukuvuga yuko tuguhaye rutero ufise rutero ukagira na telefone uzoshika muhira yama mega yawe wari ufise kuri telefone wewe uzoshobora biconnecta kuri rutero ucubika yama mega yawe usohoce uvuye muhira uzoza gukoresha yama mega yawe nukuvuga umwana ari muhira ufise muhira azobandanya yiconnecta akora devoir agirane nawe uri uratravel uragenda ugenda ushitse muhira ayo mamiga yawe azoca bikwa uzotangwa gukoresha yantu hari nakindi kintu bakunda kuvuga yuko umuntu mw'iyi mpora isanzwe bashobora kukurihisha amahera menshi ukagura mega mugabo zikagenda zitumuka mwebwe bizoba bimeze gute no zitumuka kubera yuko baba baguhaye izikwiye donc barakubwira ko baguhaye mega imwe oro kitakwiye siniko ndavuga izo baguhaye ko zingana ibyo ntibindabo muga ntiba baguhaye ikwiye muri ico gihe rero kubera bataguhaye ibikwiye ntabwo dushaka kugira ngo udownload ibintu iyo document ugasanga ntikwije irondera nka 6 kilobyte nawe kumbura ufite 350 ubuzo downloadinga gute ntibishoboka donc reka ndaguhiye ibarabara ry'imiduga ine hamucisha mu miduga 8 nambute yaje vitesse kiba kuri 60 kigaruka kuri 10 canke 5 niyo situation turimo so ifoko duhindura muga kubera monopole niba monopole idahindutse ngahibo nta kizoshoboka tuzokwama dukena gukoresha iyo network. Turashimire cyane abantu mwariko barakurikirana Dikobu TV kumwe na John Duwimana yariko aratubwira umugambi wiwe yazanye ngaha mu Burundi maze umwaka wose utaremererwa akirindiriye urupapuro rumwe kugira turonke connection imeze neza nk'abantu dukorera ku marezo sociaux batubizi ushobora kwa uploading ikintu iminsi 2 gifise gigimwe ugasanga ni ibibazo tumwifuriza amahirwe masa mubandanye mudukurikirana kuri Dikobu TV. Ciao ciao. Diaspora da Sinzira.